ndabaramukije ni Madame Jo wa Imuhira Media. Ndaramukije abarundi mwese muri mu mpera zine z'isi, ndaramukije abantu bose bumva ururimi rw'ikirundi, kandi nkaba nifujije kubaha umwaka mushasha. Kuva umwaka mushasha ntimwari bwashobore kuganira na Madame Jo muri Imuhira Media. Ubu turi muri 2026, nukuri muri 2026. Abakunzi ba Imuhira Media, abantu mwese mura mukurikirana ibiganiro byanje, reka mbanze ndabashimire kubw'umwaka wa 2025, uburyo mwashoboye gukurikirana ibiganiro bya Imuhira Media, amakomantere yose mwagize, abantu bose bashobora kuza barantelefona baciye inbox bakambwira ati kijya kiganiro kimeze uku, kosoraha, ongereza ibi, hinyanyuruku. Nukuri mwese ndabibashimiye. Ego ndazi yuko 2025 hari abantu bashoboye kuyibanamo imigisha. Ego hariyo n'abandi batabuze ububazo butandukanye bwa bwarashitse, impfu, ingwara, ego ubukene n'ibindi byose, ariko ico no bamenyesha cyo nuko Imana iri au contrôle. Ego uno musi hariyo abamerewe neza, ariko ejo ugasanga birahindutse. Hama babandi nabo byitwa ko bamerewe nawe uno musi, ejo ugasanga baduze. Isi niko imeze, uno musi hari uri hejuru, undi musi ukaba uri hasi, ariko ico no baremesha coco, Imana nitanga byose, kandi ahantu hose igucisha no kubigufitiye umugambi mwiza. Uno musi urashaka kugucisha ahantu hagoye, ejo ikagucisha ahantu heza. Nuko bimeze, ariko umugambi w'Imana twese twaba tuwakira. Igikuru nuko ikigushikira cyose wamana umunezero. Ntukangwe n'ibihe, ibihe ntibize bigutwara umunezero wawe. Uzokwame ufise umunezero iminsi yose. Ibihe bitari byiza, gumana umunezero. Ibihe ari byiza, gumana umunezero. Ego igihe ibihe byabaye byiza cyane, ugumana umunezero, mugabo wame wiruka guca bugufi. Nico cyambere ciza, nico cyambere Imana ikunda ku mwana w'umuntu, kuko hari igihe umwana w'umuntu Imana imushira ahantu hejuru, akaca mvumenga yorengera abandi, akaca mvumenga yokengera abandi. Oya, ivyo si byiza. Ego ariko Imana igushize hejuru, ca bugufi, wame wibuki wavuye. Iyo naho bihindutse ugasanga uri hasi, wizera Imana, ariko wa munezero ntubute. Nuko rero bakunzi ba Imuhira Media, ati none Madame Jo muri 2026 atubikiye ibiki? Nukuri mwe muze mukurikirane ibiganiro bya Imuhira Media. Ubu nasanze Imana inkomezi kugira ndabashikirize byinshi. Ego hama nkashimira hari abantu bagomba kunsinyisha contrat, kugira nzo hariyo emission ngomba kurushikiriza kuri yo radio yabo. Byose nzababwira neza duhejeje gusinya contrat nabo, kugira ntangure gutanga ibiganiro. Cyane cyane ikiganiro nifuza gukora kuri yo radio ni ikiganiro kijanye ni impano. Rero nkatumira abanyempano bose muze mundondere tuganire, kugira ngo impano zanyu bazimenye abantu benshi. Kumbure mu kuzimenyekanisha ntihazobura 2-3 bagushigikira kugira utere imbere cyane. Na jewe naragaragaje impano, mu mpano zanje naranose abantu bantera intege, barambwira ati courage, kandi naranose n'abanci intege. Yego n'abanci intege. Agurika profite lokazo kugira ndabahe témoignage ijanye n'impano zanje. Jewe Imana ikintu bita impano kuri jewe, nukuri Imana yarampaye impano yo gushobora gukomunika, kuvuga. Si kuvuga ko navyize mu ishuri. Ego hari ubuzi bwinshi nagiye ndacamo mu buzima, bwasabaye ko turagira ama formation ya communication. Ni ibintu bisanzwe cyane kugira iki abo dukorera tubahe produit nziza. Ivyo narabiciyemo, mugabo c'est pas une formation nagize comme formation académique. Oya, na formation nyene nagenda ndaronko nyene bivanye n'akazi ngiye kuntuze gukora mu Burundi. Aho nakoze hose bamusanga izo formation za communication narashobora kuzironka. No nga muri Canada ubuzi bwose maze kuronka ntiyabura communication nayo nyene nama naronse udu formation nk'utwo duto, mugabo bikaca bihurirana n'impano yiwanje fise.
rero ni ukuvuga nkiri umwana mutoya kuvana kuvuga kuri 0 à 6 ans, ariko ibihe vyiza ashobora kuba nibuka no kuvana nko kuri 4 ans et demi gushika na 6 ans ndashaka kuhibuka, mugabo avant 4 ans et demi no kumanuka nta bintu byinshi nibuka. Narakunda kuvuga cyane gose, kuvuga usanga ndikunda kuvuga utujambo twinshi mu nzu, utujambo twinshi ahondi hose, utujambo twinshi ku buryo ndibuka ko bahora bakunda kunkarira nko muhira bakambwira uwo nawe arakunda kwibaraguza. Donc ni ukuvuga uko kugumushaka kugumuvuga bo bambwira ko ari kwibaraguza, gushika naho ntangura kugomba kwizibira, muga ntivyakunda kuko namafisi ivyo ngomba kuvuga. Hama rero ndakura ntuze maze gushika muri adolescence, maze kuntuzenya guheza primaire. Na primaire naho nyene narakunda gutera udukuru, abantu twiganye barabizi ko nari umuntu akunda gutera udukuru cyane. Hama ishitse muri secondaire kuvana muri 7e gushika muri 9e hoho vyaciye biduga inkuru abantu twiganye barabizi, surtout muri lycée Rutana barazi ko nari umuntu yakunda gutera inkuru cyane. Naratera inkuru nkatwenza abantu muri classe, abo twicaranye baguma batwenga, umwanya wose wasanga bariko baratwenga. Mu nyuma ntabwo kubona yuko abantu bariko baratwenga, ndavuga ati none ko abantu baguma batwenga ivyo ndiko ndavuga, uwo bikina comedy naho. Shitse muri 9e rero narakinya ama comedy ku basene, baravyibuka abantu benshi twarakinya ama comedy, kandi ayo ma comedy twashobora gutwenza abantu. Mugabo ico gihe nta bintu by'amarezo sociaux byari bihari, ego twabikina ku ishuri, tukagenda tukabikina kuri sale, habaye amateatre habiki twarakina ayo ma comedy. Amashitse muri supérieur naho nyene ego sinabihagaritse, naho nyene nakinya ama comedy gatonya. Niga muri lycée Rutovu twarakinye comedy, ndibuka n'igihe hariyo n'intuze na programme mwegeze kuza, baraduha ngo tugire competition. Ntuzenya equipe yanje twarashoboye kuba aba gatatu au niveau national, baraduha n'amado y'amakaye n'utunabona twadukado bahereza abana bo muri secondaire kugira bakurashe impano. Ivyo vyose yari kuvuga gusa communication, numva ni impano. Hama mu nyuma ndakira agakiza, nakiriye agakiza rero shitse mu ishengero, iyo mpano ntiyashoboye gukura oya, kubera nace ntangura kwibaza ngo ni ibyaha, ngo ni satani, ntangura gutekereza, ntangura kugumana Bibiliya, ntangura kwifata ukundi kuntu nkagomba kuzibira impano zanje, kuko umva byarangora kwitahura ku bintu zenya kubibalance avec agakiza n'impano bikananira, bica bicanja muri silence absolu. Ndi mu gakiza, mugabo naho nyene communication suvuga ko nayihagaritse, narayikoresheje mu kwigisha muri Sunday school, ndikuvuga byaragarutse. Narayikoresheje muri jeunesse, ego hari abantu zenya ama programme yo muri église y'aba jeune, narose une bonne occasion kuza ndavuga ubutumwa bwiza mu ba jeune, nabikoresheje muri jeunesse. Ego shike ngaha muri Canada, shitse ngaha muri Canada intégration, ego kuko naje muri Canada nabaza kubaka urugo, ego nje gusanga umugabo, kubera umugabo yaravuye muri Canada araza turubakana mu Burundi, mu nyuma arangirira parrainage, ego ndabusanga no muri Canada. Mugabo rero kubera ntiro tuva ntabona milieu ndimwo, nta comprendre environnement ndimwo, narabaye muri silence ya communication gatonya. Ego hanyuma canja mu vyaro kurera abana, mugabo mu mutima nkama numva umenga ndafise ikintu ntegeza kubwira abantu. Nuko rero haragera igihe abana bamaze gukura batanguye kuba autonome. Ico gihe cyari muri periode ya ntuzenya, periode ya covid murazi ko twese yatwugaraniye mu nzu, itugira imbohe zo mu nzu. Sinsoke hanze, nkumva ndiyanuye. Mu nyuma niho naciye niyumvira ati none ya mpano yanje sinoyivyura. Ntangura kubona abantu bariko bavyura impano muri covid, ama TikTok n'ibindi byinshi bitandukanye. Nanje ndavuga ati reka ndayivyure, naho rero naciye nugurura Imuhira Media. Ego nari naramaze kuvyibagira gukomunika, ndibuka ama video ya mbere barantwenza abantu
bakantwenga barantwenze we mana yanje we ngo bijya bintu nibiki ngo none abantu batigeze bambona avant ntuzenya avant secondaire abantu babo barambonye muri iyo silence cege nari intekanya atakintu kimwe ndiko ndakomunika ndaho barakangutse ibi bintu bifashe Madame Jo nibiki mugabo ntibamenye yuko avant narakomunika cyane kama Madame Jo ko twara tumubona umenga aratekereje koma ashobora kubakwa akaja ku ma ecran oya suko nari intekereje nukubera sinari bwiro trouver ariko impano yo narayamanye narayivukanye kabisa ubu rero ndavuga ati rero reka ntangure gukomunika niho rero natanguye gukomunika rero bice biratangura biraza buke buke bikiyubaka gushika uno munsi n'ubu ndacariko ndiyubaka bandanya niyubaka kubera iki kubera mwebwe munshigikira cyane niyo mpamvu numva ngomba kubashimira gose cyane rero muri uko kubashimira rero canumva ntunze notanga impanuro ku bantu bafise impano abantu bafise impano please muzigaragaze kandi impano ntizihera warayivukanye naho waba ufise imyaka imaze kurenga 30 40 cyangwa 50 60 igihe cyose ukiriho impano irakora ni muzigaragaze ntimutinye kuko hari igihe abantu baratwentimida baca ndabatera inkuru rero umuntu ashaka kubwira ati mbega ujya umuntu arakomeye mu mutwe nkumva ivyo bintu ariko aravuga murabona yagiye mu marezo sociaux murabona yagize ibiki bakakwentimida kandi bifitiye impano oya abo bantu ntubumvirize bareke impano yawe yonyene izo gushingira intahe yego hari igihe umunsi umwe bazotahura bakavuga ati wa muntu rega twaramurenganya twibaza yuko ariko arasara none dusanze ari impano iri muri we nukuvuga impano yawe nizo gutemwanya impano niyitemwanya umuntu rero mugire courage mukore kuko jewe hari abantu baciye intege kabisa barambwira ati none uvuga ibiki d'abord ntuzi kuvuga nabi n'indimi zirakugora ntuzi ikirundi kirakugora igifaransa kirakugora icongereza kirakugora igiswahili kirakugora none ugiye gukomunika ibiki je ndavuga uko nyene bingora nizo bikomunika uko nyene bingora mugabo ro message izopasa ndagira amakuraje ndabanda uko nyene bambwiye ko ibirimi bingora nanje niko narushirizaho gukomunika uno musi je suis à l'aise ndakomunika uko nyene nkomunika mu mafuti nkomunika mu vy'ukuri mais le message irapasa ico nzi cyo nuko message ipasa ushima message ipasa nuko abantu benshi bahora bazubakanya kuraja bakambwira ko bakunda ibiganiro byanje bakambwira ngo komerezaho nico gituma umunyempano wese muri Edmonton karibu mu kiganiro cha Madame Jo nzobatumira nzobasigurira nzokora ntuzenya video kubasigurira ico kiganiro uko kizoba kimeze abanyempano ku isi yose b'abarundi bumva ururimi rw'ikirundi karibu mwese aba East Africa mwese karibu nzobakomunika mwese muri izo ndimi n'abigiswahili nta giswahili nzi mugabo ndacumva kandi akivuga nabi nawe ushaka igiswahili nzo gukomunika muri ayo mafuti mugabo ico ndi surco message zopasa kandi wanzo buri kurankomunika uzurankosora gushika ndakimenye neza nta kibazo na kimwe nzoba mfise muri communication ni muze mu mpano zanyu tuzokomunika tu rero ndabankurajije ego mu kiganiro rero kizoza nzobasigura uko kizoba kimeze nuko rero kwari kubifuriza umwaka mwiza ndanabashimira cyane juma kabisa imana ibahezagire cyane uyu mwaka wa 2026 uzubabera umwaka w'umugisha umwaka w'amagara meza umwaka wa ekonomi umwaka w'ubutunzi courage ntimucike intege bandanya mukora bandanya mugira amakuraje imbere ni heza umunsi umwe muzosanga ivyo byose bitakunda bizokunda nuko rero yari kubifuriza umwaka mwiza muhezagirwe